Iryo bura ry'igitoro co mu bwoko bwa essence ryatumye haba guhindagurika ku mwanya kw'igiciro cayo kw'isoko ya magendo. Ibica mbere bituma n'amatike yo kwiyunguruza nayo nyene ahindagurika ku mwanya. Nk'akarorero, kuri uyu w'Imana wa Noweli, iritiro imwe ya essence yagurwa amahera arenga ibihumbi 15. Ivyo bikabonekera ku kuntu essence isanzwe ugurishwa mw'icupa ry'ishanda ripima iritiro imwe n'igice yagurwa ibihumbi 25. Abacuruza igitoro ca magendo bakavuga ko ico giciro ari ubwa mbere kigera kuri urwo rugero. Mu bindi bihe ngo iryo cupa ry'iritiro imwe n'igice ngo rigurwa hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 20. Ni mu gihe ariko kw'ibeyi ya leta Igitega iritiro imwe ya essence igurwa ibihumbi 2380. Inkurikizi z'iryo bura rya essence nuko bamwe mu bafise imiduga n'amapikipiki binywa essence bahisemwo kubigumiza muhira. Abunguruza abantu ku mapikipiki nabo baciye baduza itike, iyo nayo nyene igahindagurika ku mwanya. Umukiriya abanza kumvikana itike n'umudereva w'ipikipiki. No ku miduga yunguruza abantu inywa essence nuko nta giciro co kwiyunguruza kihari, gihindagurika ku mwanya. Abafise ivyuma binywa essence co kimwe n'abandi banyagihugu muri rusangi bagasaba ko igitoro ca essence cosubira kuboneka nk'uko biri kuri mazutu. Bageze aho banasaba ko cofuma kiduga igiciro mugabo kikaboneka. Ivyo bimeze uko mu gihe mu kwezi kw'icenda guheze ishirahamwe Regidezo ryari ryaranguye essence na mazutu bikwiye, ariko nk'igihe cabaye amezi nk'abiri essence ikaba yaciye itangura kubura gushika n'ubu, ariko amazutu yoyo aruzuye mu mastation.